iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize, aho tugiye kwibanda ku ngingo zitatu nkuru tugira ngo tubashikirize muri ano makuru. Turaza kubabwira bimwe mu byaranze umunsi wo kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza umaze imyaka 3 asandavye, ndetse n'ibyo abanyagihugu batari bake bariko barabivugaho, aho bamwe bavuga ko iyaba akiriho ibintu bitaba byarazimvye nk'uko bizimvye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abandi bakabona ko iyaba akiriho abategerezwa kurenguzwa imbere y'ubutungane ku mabi yakozwe n'intwaro ye. Ni byinshi twabateguriye, ndetse n'ico ababirabira hafi bari kuvuga ku bijanye n'uko Evariste Ndayishimiye atitavye ibyo birori, ahubwo agahitamo kwifatira indege akigira hanze y'igihugu. Ni byinshi twabateguriye turaza kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Turaza no kubabwira ihinduka ry'amafaranga ngaha mu gihugu c'u Burundi byateje ruhagarara rukomeye cyane, kuko abanyagihugu babona ko iyo ngingo idakwiriye, kuko ikiringo bahawe cy'iminsi 10 amafaranga yose atazaba yamaze gusubizwa. Hari byinshi twabateguriye kuri ibyo, turaza kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Turanababwira kandi ko imbonerakure ziriko zirakora amabi atagira izina ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari byinshi twabateguriye biriko birakorwa n'izo mbonerakure, nabyo turaza kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Wifuza kuzajya ba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, weshe usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Turatevye rero amakuru yacu tuyahere muri komine ya Kibago mu ntara ya Makamba. Abakenyezi bategerezwa kuguma mu mihana iwabo kuva isaha 12 z'umugoroba. Birabujijwe gutembera ku bakenyezi n'abakobwa inyuma y'isaha 12 z'umugoroba. Ni itegeko ryatanzwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD mu bice byinshi bya komine Kibago mu ntara ya Makamba, ubumanuko bushira urengero bw'u Burundi. Abarenga kuri iryo tegeko barakubagurwa, bagakubitwa, bakanaborezwa igufa n'abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Izo mbonerakure zivuga ko ziriko zishira mu ngiro ingingo yavuye hejuru. Ubwo abakenyezi n'abigeme bo muri komine Kibago bavuganye natwe, hari ubwoba bwinshi mu miryango myinshi. Bavuga ko baburabuzwa n'imbonerakure zo muri iyo komine zibabuza uburenganzira bwo gutembera kuva isaha 12 z'umugoroba. Ku mutumba Mbizi nk'akarorero, umutumba uzwi ko wiyamirije ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu umuhisi Pierre Nkurunziza muri 2015, abakenyezi bavuga ko bakorerwa amabi menshi atagira izina bakorerwa n'izo mbonerakure, harimwo gukubitwa, harimwo gufatwa ku ngufu, ndetse n'andi mabi menshi akorwa n'imbonerakure ngaho kuri uwo mutumba, kuko babazisa ko biyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukenyezi ntacemerewe kuja kuri butiki canke kuja kwivuna akanyota mu kirabo inyuma y'isaha 12 z'umugoroba. N'abakenyezi bafise bunywero canke amabutike ntibemerewe kubandanya inyuma y'iyo saha. Abajayo barakubagurwa, bagakubitwa, bagaca bajanwa mu gasho k'igipolisi. Niko abakenyezi benshi bagaragaje umubabaro ndetse n'agahinda bariko baraterwa n'izo mbonerakure z'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Imbonerakure zisigura ko itegeko ryavuye hejuru, ariko ntizitomora aho ariho. Bashikanywe ku kirindiro, abapolisi bahimiriza abo bakenyezi kudasubira kurenza isaha 12 z'umugoroba nk'uko byategetswe n'imbonerakure. Abo bakenyezi barababazwa n'ico bita agahohotero. Babuzwa ibikorwa bibazanira amafaranga, batavuze kubuzwa n'uburenganzira bwo kwidegembya. Mu gihe imiryango myinshi iri mu bukene butagira izina, basaba abajejwe intwaro cane cane umukenyezi arongoye iyo komine ya Kibago Esperance Inarukundo na buramatari wa Makamba ngo zirazana Francis kugarura umwidegembyo w'abakenyezi.
Somedia Burundi yagerageje kurondera abajejwe intwaro muri iyo komine no mu ntara ariko ntiyabatoye. Muri kahise abategetsi benshi batandukanye bo mu makomine menshi barafashe ingingo nk'izo mu nyuma barisubirako. Mu ntango za Ndamukiza guheze musitanteri wa komine Butihinda niwe yirukanye umwigeme muri komine ihana urubibi na Tanzania amwikeka ko kuryamana n'abagabo bubatse, imbere y'uko iyo ngingo ifutwa na buramatari w'iyo ntara nyene. Bariko babwiye ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hari ikibazo c'isubizwa ry'inoti zishaje zigasubizwa izishasha, mu gihe abarundi batari bake babona ko ikiringo c'iminsi 10 bahawe ari gito cane ku buryo amafaranga yose ataba amaze gusubizwa mu mabanki. Inoti nshasha z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zisubiriza izakuwe zirakenye mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana amwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu abakiriya b'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana bitabiriye akamo batewe n'umukuru w'ibanki nkuru y'u Burundi BRB. Yatanze ikiringo c'iminsi 10 kugira ngo abantu bashize inote z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zakozwe kwa 4 Mukakaro 2018 ku makonte yabo. Izo note zisubirizwa shasha zakozwe kwa 7 Munyonyo 2022. Mugabo abaza gutora amafaranga ku makonte yabo ari mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi no mu buraruko bushira urengero bw'u Burundi mu Rumongi bavuga ko batangaye bageze aho bashaka gufata amafaranga bagasanga ntayahari. Ntibaronse amanoti mashasha nk'uko byari byamenyeshejwe n'itangazo rya BRB. Abakiriya b'amabanki baje guhinduza amanoti ya kera y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu marundi bavuga ko bataronse amanote mashasha nk'uko byari byatangajwe n'ibanki nkuru y'igihugu. Umukozi w'ibanki imwe atashimye kumenyekana yavuze ko abaza guhinduza amafaranga baronka inote z'ibihumbi 2. Amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana ntarahabwa amafaranga mu noti nshasha. Twabahaye inote z'ibihumbi 2, ubukene bw'izo note burahungabanya ibikorwa nk'uko yavuze yidoga. Iryo bura ry'amanoti mashasha rituma kubikura amafaranga ya kera bidakunda kandi ishirwa mu ngiro ry'ingingo nshasha rica rigorana nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana. Kuwa 4 ibanki nkuru BRB yasabye ababanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana kuza ayiha icegeranyo c'ukuntu ayo mafaranga mashasha yabikuwe buri munsi. Abanyagihugu bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura batanguye kugira amakenga ku mvo zatumye ayo manote akurwaho. Babona ko ikiringo c'iminsi 10 bahawe kugira ngo inote za kera z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zibe zavuyeho ari gito, mu gihe amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana yavuze izo note kuva ku munsi wa mbere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wo guhimbaza imyaka 3 irumanye umuhisi Petero Nkurunziza asandavye ntago yigeze agaragara mw'ivyo birori, ahubwo yashimye kwifatira indege yigira i Lusaka aho yajya mu nama y'abakuru b'ibihugu ba komisa. Ariko abanyagihugu batari bake bakabona ko ibyo umukuru w'igihugu yakoze ari ibintu azi cyane kandi yumva cyane, kuko yabona ko uwo munsi atashingiro ufise nubwo abarundi bariko barawizihiza, ariko akabona ko hari abandi barundi nabo bariko barizihiza ababo bishwe n'intwaro y'agahotoro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo yigira mu mahanga aho kugira ngo ahimbaze uwo munsi hamwe n'abo barundi. No kuvuga ko yitandukanije n'abariko barahimbaza uwo munsi. Ihimbazwa ry'umunsi wahariwe imboneza idasanzwe yo gukunda igihugu, ariko atajambo ry'umunsi ryigeze rivugwa. Kuri uyu wa 4 Burundi bwahimbaje ku nshuro ya 3 umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, hanibukwa umuhisi umukuru w'igihugu Nkurunziza. Yashizweho ku rugero rw'imboneza idasanzwe mu gukunda igihugu muri 2021. Nta jambo ry'umunsi ryashikirijwe kuko umukuru w'igihugu Ndayishimiye yariye mu rugendo rw'akazi mu nama igira 22 y'inama y'abakuru b'ibihugu ba komesa, aho yatowe kuba cegera c'urongoye iryo shirahamwe.
Bamwe mu baharanira agateka k'azina muntu bavuga ko hari igipfungu kw'iragi ry'umukuru w'igihugu Nkurunziza. Uyu munsi wari uw'akaruhuko kandi uhemberwa, wiyongera ku rutonde rurerure rw'iminsi y'akaruhuko mu Burundi. Ibirori biranga umunsi wo gukunda igihugu vyabereye rimwe no kwibuka imyaka 3 iheze umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza apfuye, vyabereye ku mugwa mukuru wa politike i Gitega. Abatumiwe nibo bemerewe kujayo, nta munyagihugu asanzwe nko mu yindi minsi mikuru y'igihugu. Nta n'ijambo ry'umunsi, havuzwe gusa ubuzima bw'umuhisi Nkurunziza bwasomwe n'umwe mu bahanuzi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Uwo akaba yakoresheje Twitter mu gushimagiza uwo yasubiriye we mukuru w'igihugu musa yasigiye abarundi igihugu gituje. Duha ijambo abanyagihugu kuri mikoro, abakenyezi n'abagabo bo mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cane cane bavuze ko bibuka umugabo yashizeho kwiga ku buntu, yakuyeho amafaranga atangishwa abavyeyi kwibaruka. Iyo aba akiriho ntituba turiko turabona ibiciro biduga uko hamwe n'ubu buzima buzimvye. Iyo aba akiriho ntituba turi kubona ibiciro biduga uko hamwe n'uko ubuzima buzimvye. Aba yarabitoreye umuti, niko bibonwa n'abo mu gisagara benshi. Iragi ryuzuyemo igipfungu gikomeye cane, ariko abandi banyagihugu babona ko uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'umuntu yatwaza igitugu, ibikorwa vyiwe bikaba biguma bigira ingaruka mbi ku gihugu ciwe. Kubwa Janvier Bigirimana arongoye ishirahamwe ryigenga ngaha mu gihugu c'u Burundi, yavuze ko iragi ry'umukuru w'igihugu Nkurunziza ryuzuyemwo igipfungu gikomeye cane. Iyo aba akiriho yategerezwa kurengutswa imbere y'ubutungane ku mabi menshi yakoze. Kumwibuka nk'imboneza idasanzwe mu vyo gukunda igihugu ni igitutsi ku bakorewe amabi n'intwaro yiwe. Niko bibonwa n'uwo adaharanira ivyicaro vya politike. Ni nako bivugwa na bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mw'ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania. Itama ryiwe niryo ryatumye twisanga muri izi ngorane turimo. Ukurondera ubutegetsi bwiwe nivyo vyatumye igihugu kigwa mu kaga. Wa munani Ruheshi wategerezwa kuba umunsi twibuka igandagurwa ry'abacu. Niko zimwe mu mpunzi zavuganye na Sosomed ya Burundi zagaragaje umubabaro. Bamaze imyaka irenga 8 mu buhungiro biturutse ku kindi kiringo ciyamirijwe n'umuhisi umukuru w'igihugu Nkurunziza. Pierre Nkurunziza yapfuye bivuye ku mutima wiwe wahagaze ku wa munani Ruheshi 2020, inyuma y'imyaka 15 ari ku butegetsi kubw'abategetsi b'u Burundi, ariko bamwe n'abandi bakabona ko umuhisi Petero Nkurunziza yahawe ishano kuko nta matohoza yigeze aba ku cyahagaritse umutima wiwe, kandi bakabona ko igihe umuhisi Petero Nkurunziza yari kuba agihema umwuka w'abazima, yari gutera ingorane zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko byarabonekaga ko Evariste Ndayishimiye ata ngingo n'imwe yari kujya afata nk'umukuru w'igihugu, ahubwo ingingo yari kujya ifatwa n'umuhisi Petero Nkurunziza. Biboneka ko Evariste Ndayishimiye bari bamushize ku butegetsi nk'igishusho bashaka kujya bakoresha ibyo bashaka, ariko bamwe n'abandi bakabona ko Evariste Ndayishimiye yaberetse ko ari umujenerali, ariyo mpamvu bavuga ko ari we ashobora kuba afise uruhara rukomeye cane mw'ipfa ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko biboneka ko atari umutima wahagaze nk'uko babivuga, ahubwo umuhisi Petero Nkurunziza yahawe ishano kuko ikiziga ciwe cononekaye mu gihe gito cane amaze gucikana. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri ino mboneshakure. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzaja uba mu ba mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe Rudende, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, vyonda kuri sabone kugira ngo ko rushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.